Freya na Ubrudike na vipindi vya Bujumbura TV. Banyoye Bujumbura TV turabaramukije tunabaha n'ikaze mu kiganiro I Have a Dream. Ni ikiganiro kiza kirabaha canke kibabwira ku bantu basanzwe bafise indoto ziba zaramaze kuba canke hari ikintu babasanzwe ariko barakora mu gihugu canke muri societe usanzwe tubayemwo. Uyu munsi twari turi kuri Prince Jean ku bitaro Prince Jean, twari kumwe n'umugwi usanzwe udi hamwe n'ugwaruka rusanzwe ufise umutima wo gufasha rukagwaje kuraba abagwayi. Umugwi ukabusanzwe witwa Go for Impact Today. Freya na Ubrudike na vipindi vya Bujumbura TV. Kwa dusanzwe turi kumwe n'umwe asanzwe arongoye iryo shirahamwe Go for Impact Today, akaba yitwa Inahazwe Isaac. Turakuramukije. Turabaramukije natwe. Isaac, uyu munsi mwimviye gukora igikorwa musanzwe mufise ariwe musanzwe ariko musanzwe muhamagariwe ngaha anye kuri Prince Jean. Tutumviye taje gute? Go for Impact mu bisanzwe kuja kuraba abantu mu bitaro ni kimwe mu byo dusanzwe dukora, kuko Go for Impact numugwi ugizwe n'ugwaruka n'abamama n'abapapa canke abantu bifuza kubona impinduka cyo kugira ngo bashobore kugira ico bafashije mu kibano canke mu gihugu cabo, bashobora gufasha abandi badafise amahirwe nk'ayo bafise. Rero kuza kuraba abantu mu bitaro ni kimwe mu byo dusanzwe dukora nka Go for Impact. Uyu munsi mu gatondo mwimviye ko mwozindukira ngaho kwiki mwataye amasaha? Twimviye ano masaha mu gatondo kuko murabona abagize Go for Impact bamwe basanzwe bakora mu mirimo itandukanye, kandi kwa gatandatu mu gatondo murazi ko benshi ntibaba barasubira ku buzi. Isaha 10 saa 5 niho usanga benshi basuye ku buzi. Twimviye ko rero byiza ko twese twifuza ko twohaba tukaza mu gatondo kugira ngo tworohereze twese. Gishira hamwe isanzwe ririmwo ugwaruka rwinshi basanzwe bakora canke badakora, uburyo bwo gukoresha ibikorwa nk'ibi inye mukura. Benshi muri twebwe ntibakora, bamwe baracara abanyeshure, abandi basanzwe bakora. Mugabo twimviriye ukungene twebwe nk'ugwaruka kenshi nk'abana bibujumbura canke abantu baba ibujumbura ni gake umuntu ashobora kumara ukwezi ataronse amahera igihumbi. Tuyumvira ati rero mu gihe nk'ugwaruka twoja hamwe twafata ico gihumbi tukaza turacegeranya mu mezi 3 turi nk'abagwaruka dushika 50 tuza dufise ibihumbi bishika 150, turi nk'abagwaruka rushika 100 tuza dufise ibihumbi hafi 300. Ibyo ibihumbi 300 watuvyegerana tuvuga ati reka tugende kuraba urundi gwaruka rudafise amahirwe nk'ayo dufise kugira ngo tugire ico tubafashije. Nico rero cimvyo ca Go for Impact nisho twubakiye ko kugira ngo dushobore gushikira abandi batafise amahirwe nk'ayo dufise, mugabo tugiye turi hamwe nk'umugwi. Josine turabaramukije kandi misoko ngize neza cyane yasabayetse gihe harugwaruka mu kanya ruhejeje kugira ico rubahaye ruje kubasuhuza. Mwimva gute? turanezerewe cyane kandi twabashimiye murahorana uwo mutima w'urukundo. Kenshi iyo umuntu agwaye biraryoshe kubona abantu bamuserutse ko. Mwebwe umutima mwabonye gute mwurwaruka? Nicyo twabyakiriye neza cyane kwere, ubwo Yesu azabibazirikane. Go for Impact Today uyu munsi yakoreye ngaha anye ni igikorwa ca mbere isanzwe ikora canke kubera ki mwatoye Prince Jean? Si igikorwa ca mbere tumaze gukora n'ibindi bikorwa bitandukanye, aho tumaze gutanga amakaye ku banyeshure, tumaze gutanga ifungurwa, tumaze gutanga ivyambagwa. Ni kimwe iki gikorwa ni kimwe mu byo tumaze gukora. Twimviriye bino bitaro kubera ko tuzi ko hari abantu benshi ushobora gusanga baravuye ruguru, gasanga baraje barabagiye ama operation canke barabagiriye barabavuye, ugasanga amaze igihe kinini, ugasanga n'imiryango yabo ntikiza no kubaraba. Twimviye ati tuze kubaraba kugira ngo tuganire nabo, hama tugiye no kubashikiriza akaganuke twabateguriye. Tugerageje kubiraba mu Burundi canke mu gwaruka uyu mutima usanzwe utari mu bantu benshi, mwe byaroroshe kubegeranya ko mu vyumva ko novuga yuko umutima musanzwe ugwaruka rurawufise gusa bisaba yuko babona ivyo bintu kurababwira ko bishoboka. Twebwe nka Go for Impact ico twubakiye ko nuko kuntu yuko ni umutima wo gushaka gufasha
umuntu wese abasanzwe afise muga tukavugana ati nubwo buryo buke turonka nk'akarorero igihumbi gutanga igihumbi ku kwezi ushobora kuba ati aha nagomba ngere ni moto reka ndahagene n'amaguru ahantu ifana nagomba nwereka ndayireke kuyigura kugira ngo cya gihumbi ishobora kugifashisha wundi muntu adafise amahirwe nka mfise nico twubakiye ko nico gituma ubona tutari bake turi benshi kubera iki umuntu wimvise ko avuga ati iki gihumbi kumi igihumbi gishobora gufasha umuntu nk'uko agatanga akabati nukuri iki cimviro nciza na je noshobora kuza nkaba muri ico cimviro tugerageje kuraba isiguro y'iyo association Go for Impact Today no kugira icukoze uyu munsi kugira habe impinduka niba ntiheza ego nico nyene twasanze kenshi nk'ugwaruka dukunda kwiyumvira ati tuzokora ibintu muri kazoza canke mu yindi myaka nitwameruku ugasanga ibintu tuguma tuvyimura mu yindi myaka mwa turumva ati nta kuntu twoshobora gukora ikintu no musi cyo gituma harimo ijambo today bisigura no musi cyo gituma rero twebwe dushaka impinduka no musi kandi twagira ico dukoze ego niki wamagarira undi gwaruka rusanzwe utari hafi yawe ariko kuruhamagara kugira nk'uyu mutima kuko n'umutima udasanzwe nkico nobwira undi gwaruka nuko nk'akarorero uko twabivuze nuko ufise amahera igihumbi uri wenyene ntibaze ngo hari ikintu kinini ashobora gufasha mugabo muri nk'amaze kuba abantu 10 mugafata ico gihumbi bihinduka ibihumbi 10 mumaze kuba abantu 100 bihinduka ibihumbi 100 nuko ko mugiye hamwe nk'ugwaruka mushobora gukora ikintu gikomeye cyane mugafasha aho mubaye ndetse namwebwe mugashobora no kwifasha mukiteza imbere bivanye nuko mwagiye hamwe mamagara undi gwaruka rero kugira ngo rushobe kuja hamwe rukorere hamwe urakoze cyane vision yanyu canke ivyo musanzwe mukora nugufasha abantu nk'aba bagwaye gusa canke mukuronsa ibikoresha abana bashaka kwiga canke mushaka gushikaye nka vision yanyu twebwe vision yacu canke yerekwa yacu nuko dukeneye yuko mu buri quartier yose buri commune yose buri intara yose haba harimwo abantu bumva ko bari responsable bumva yuko ibintu biko biraba mu kibano cabo bo bibazwa apana yuko usanga umuntu wese abateje n'umuryango wanje ivyo bitaraba umuryango wanje ntibindaba mugabo haba harimwo umuntu avuga ati nukuri ibintu biko biraba muri quartier nduve ko responsable yavyo nduve ko nogira ico mfashije hagize umwana wirukana muri quartier ni umutima dushaka kuvyura kabati hari umwana birukanye ku ishure kwera 2000 none natari umwana wanje gute kwera ikintu ushaka muri ivyo 2000 ko ndabishoboye ni umutima kuvyura akakantu no kwita conscience kugira ngo abantu mu kibano bumve yuko bari responsable afate responsabilité y'amakartie babamwo y'amakomine babamwo canke intara babamwo tora mu kijendo wayo yego amahoro ni sawa yego ni sawa umaze igihe amezi 2 ngaha muri Prince Jean hariho umugwi wigeze kuza kubaraba uje kubasuhuza mwavyakiye gute niba ahubwo twarashimye ntubu muragarutse turashimye yego vraiment kuva ico gihe cyose gitangura mushika ngaha anye nta mitende vraiment nabo baduhaye maseru musize kuntu bimeze yego no bantu baje kubaraba mwimvise gute kubona abantu ugwaruka twihaye amahoro cyane gose ahubwo Imana izibahezagira yego baronke ibini batoyimuke nkuko bibutse yego turanezerewe bimwe byatari ukamwumva kavuze ikintu kidasanzwe cyane kumva aho uri canke aho uherereye hose kutegeze kuba responsable y'ibiko biraba nturabe ngo ivyo wawe biratunganye ariko urabe n'abandi kuko turahari kugira tugire ico duhinduye tugushimire cyane Isaac murakoze cyane kandi ndashimiye Bujumbura TV kuno mutima wo kuza kudushigikira nukuri turabashimiye kandi Bujumbura TV turabifurije namwebwe gutera imbere mwakoze cyane turashimiye abantu bose bageze ico bakora kugira ngo kino gikorwa kigende neza harimwo aba membre ba Go for Impact harimwo n'abandi bantu bose bifuje baterereye bagize uburyo bwabo kugira ngo dushobe kuzana nk'ibi twatanze hano mu bitaro nukuri bose turabashimiye murakoze cyane tunabashimiye namwe mwariko muradukurikirana mukurikirana ibiganiro byacu byo kuri Bujumbura TV tubutse ko niyo na business group ihari ku bwanyu mu gutora cyangwa kurungika amahera biciye kuri Eco Cash, Limi Cash, Pesa Fresh mu gihugu cyose hamwe na M-Pesa muri East Africa kabisanzwe ikorera hafi ya Ndamama House inyubako ya Ndamama House ikabikora umunsi wose amasaha 28 kuri 28 munahawe kahaze mukamwari kumwe na Yvonne Kamariza kuri micro hamwe na Scott kuri camera. See you.
Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.